good morning or good afternoon or good evening. I'm happy to be with you again with a very wonderful lesson. Ndabaramukije mwese, umwe wese mu cubahiro ciwe. Uno musi tugiye kwiga icigwa casabwe n'abantu benshi cane cerekeye ibikoresho vyo mu nzu. Tugiye gutangura icigwa kirekire cane, tuzoja turagira ibice bitandukanye kubera ko igicigwa cagutse cane. Namwe murashobora kuraba mu nzu iwanyu mukaraba ibikoresho mufise ingene bingana. Nivyo rero tugiye kwiga, tuzokwiga kimwe kimwe kugeza tuze tubirangije. Iyi ni promesse. This is a promise. Mu congereza tuvuga tuti don't promise a promise unless the promise you promise is a promise. Mu kirundi bisigura ngo ntukemere ivyo utazoshitsa. Ntukemere ivyo utazoshitsa. Niko mu kirundi no bisigura, ariko mu congereza murumva ko biri mu majambo menshi. Don't promise a promise unless the promise you promise is a promise. Nibi rero turabitanguye uno musi, hanyuma rikaba ari irya mbere uje kuri chaine yacu ya YouTube. Turagusavye urabe gato aha hepfo y'iyi video urabona handitse Mwarimu Joseph. Imbere yaho ucubona handitse subscribe canke s'abonner bivana n'ururimi telefone yawe irimwo uriko urakoresha. Uco wafyonda kuri s'abonner canke subscribe, hama wongere ufyonde kuri j'aime ariyo twita like, kandi mwongere mudusigire na commentaire, mutubwire n'ibindi vyigwa mwipfuza ko twobategurira, kuko turi ngaha kugira ngo tubikore. Ikindi kandi ibi vyigwa mubandanye mubiha n'abandi kugira ngo programa ikurikiranwe n'abantu benshi cane. Reka rero dutangure, biroroshe cane. Turaza turabisigura ijambo rimwe ku rindi. Murabona titre ivuga ngo things at home. Things at home. Ni ukuvuga ibintu vyo mu nzu. Ni nk'uko twari kugira titre ivuga ngo household appliances. Household appliances. Naho nyene bisigura biye bikoresho dukoresha mu nzu. Aha rero reka dutangure kw'ijambo rya mbere. Turafise ijambo tuvuga ngo a glass. A glass. A glass ni igikombe, sinzi mu kirundi bacita ikirahuri. Ni igikombe dukoresha mu kunywa amazi. Igikombe ariko muri ibikombe bimeneka. Ibikombe dukoresha bimeneka ushobora kunywesha amazi, canke kumbure n'abafise agafanta canke akayeri canke iki bashobora kunywesha kandi ugasukamwo ukanywesha. Nico twita mu congereza a glass. A glass ni ikirahuri tunywesha amazi, ushobora kandi no kunywesha inzoga. Yatandukanye n'iki gikombe tubona ngaha, iki tucita a cup. A cup ni igikombe co kunywa icayi, kunywa akawa, muri ubwo buryo dukoresha mu kunywa ibintu bishushe. Nico twita a cup. A cup. A cup. Ngira birumvikana cane kuko ariko n'amafoto birumvikana cane mu buryo bworoshe. Murabona hepfo naho turafise ijambo twita candle. A candle. A candle. Hari abasoma ngo a candle, abandi nabo ngo a candle, abandi nabo ngo a candle. Ivyo vyose nta kibazo iyo uriko urabivuga umuntu arakumva. Rero ni a candle. A candle. A candle. Candle ni ibuji. Mu kirundi tuyita ngo ni ibuji, ni ijambo ry'igifaransa. Ibuji. Ibuji. Niyo twita a candle. A candle. Hano murabona ko dufise ikindi gikombe, ikindi kirahuri, a glass. Aha nashatse kubereka ubwoko butandukanye. Niki naco tucita a glass kubera naco nico kunywa amazi, kiretse ko gitandukanye na kiriya c'ubwa mbere naberetse haruguru, kubera ko iki murabona juste forme ziratandukanye, ariko vyose bikora kumwe, ni ibikombe vyo kunywa amazi. Tubandanye aha musi murabona ko dufise igikombe citwa mug. Mug. A mug. A mug ni ibikombe mwese mukoresha, twese dukoresha vya plastic ushobora kunywesha amazi. Canke ubwo mu Burundi nabonye kenshi babikoresha mu gupima ibiharage, ibikombe bibiri
bica biba ikiro c'ibiharage, ni igikombe no ku muceri barabikoresha, nico twita emag. Emag ni igikombe ca plastique dukoresha mu turakinywesha naho nyene amazi, abantu benshi barabinywesha amazi, barabikoresha mu gupima ibintu muri ubwo buryo, ngira birumvikana cane. Hanyuma irindi jambo naryo ni a basket. A basket, a basket mu kirundi ni un panier, no mu gifaransa ni un panier, mu kirundi ni igiseke. Igiseke benshi bacita ngo ni igiseke, niryo jambo riri novuga ko riri commun abantu benshi bakoresha, baryita igiseke. A basket, a basket muca muvyibuka iyo turiko turavuga kuri urya rukino rw'umupira bita ngo ni basketball, murazi ko muri urya mukino hari akantu k'agaseke baza gushiramwo umupira. Basketball niyo bita basket, basketball kubera ko hari akantu kameze nka basket nk'igiseke. Ngira birumvikana cane, reka tubandanye, ufise ikibazo yokibaza. Aha musi turabona irindi jambo ryanditse ukuntu muribona. Iri jambo benshi mu kurisoma bararyihendako bagasoma ngo ironing board, ironing board, ariko siko turisoma, dusoma ngo ironing, ironing board, ironing, iron, to iron, irivuga to iron, to iron bisigura kugorora impuzu, to iron ni kugorora impuzu. Rero tuvuze ngo ironing board, ironing board ni kaya kantu kameze nk'akameza ushirako impuzu kugira ngo uzigororereko, uzigororera kuraka. Kenshi benshi mu kugorora impuzu, ubu nubwo abantu b'abakuru bateye imbere cane, twebwe benshi mu kugorora impuzu dushira kuri table ku meza ugasasako, ukaba ari ugororera impuzu, ariko hariho n'akantu kabigenewe ko kugororerako impuzu ariko twita ironing board. Tubandanye tuje kuri iri jambo mubona ngaha. Iri jambo ni coat rack, coat rack, coat rack. Mbega coat rack ni iki? Coat rack ni akantu kenshi kaba gakozwe mu cuma, ni akantu ushira mu nzu kugira ngo iyo ushitse uvuye ku rugendo ushobore kumanikako ikoti. Ushobora kuba ufise agatuguta canke wumva ukeneye kuruhuka, urakura ikoti ukayimanikako, n'inkofero ndetse n'inkofero urashobora kuyikura inkofero ukayimanikako nayo nyene. Ni akantu rero ko kumanikako inkofero canke ikoti iyo uvuye ku rugendo, niko twita a coat rack, a coat rack. Murabona ko hariko n'akantu twita hanger, ni kakantu tumanikako impuzu, ishati, umupira, ni kakantu tumanikako impuzu, murabona ko kariko tugita hanger, tukaza kukabona ngaha hepfo, canke tuzokabona mu cigwa kizokurikira hanyuma. Tubandanye rero kuri ijambo rikurikira. Murabona ko uyu ni umukubuzo, mu kirundi ni umukubuzo, mu congereza tuwita a broom, a broom, a broom, a broom. A broom ni umukubuzo, umukubuzo w'ubwoko ubwo aribwo bwose. Murabona ko mu Burundi ushobora no gusimbira hirya y'urugo ukicira amashami y'ibiti ugakubura imbuga ugakora ivyo ushaka, nawo nyene tuwita a broom. Ubwoko bwose bw'umukubuzo dukoresha mu gukubura tuwita a broom mu congereza, a broom. Murabona ko dukoresha urudome r canke le yo mu kirundi. Iyo dukoresheje l rurya rudome rurerure bica bigira iyindi siguro. To bloom ni igihe nk'igiti iyo cazanye amashurwe tuvuga ko the tree, tuvuga tuti the tree is blooming or flowers are blooming. Gushurika mu kirundi tuzita gushurika. Iyo twanditse no bloom tugakoresha l ndende bica vyitwa gushurika, mu kirundi nivyo twita gushurika. Tubandanya hepfo murabona ko dufise aka kantu, ni kakantu bakatirako ibitunguru, nako gukatirako ibitunguru canke n'ishu, urashobora kurikata canke iyo ugomba
kurondera ibifungurwa, ibitunguru, ikaroti canke ishu, ushobora kurikatira kuri aka kantu. Murabona ko hariko n'imbugita. Aka kantu mu Congereza tukita cutting board. Cutting board. Icongereza kiroroshe kubera ko amajambo bivanye n'ico ikintu gikora baca bashirako n'insiguro. Cutting board, to cut, murazi ko ari gukupa, gutemagura. Rero bisigura n'akantu dukekerako ibintu, n'ugukeka, n'akantu dukekerako ibintu. Cutting board ni akantu dukekerako ibintu, birumvikana. Hanyuma tuje kuri ijambo ari naryo tuce turangiriza ko uno musi, iryo twita dust pan. Dust pan bisigura mu Kirundi ni karya kantu, iyo murakunda kubibona mu bisagara barya abantu bakubura amabarabara, iyo begeranije imicafu baca bayegeranya bakayishira kuri aka kantu, bagaca bayisuka muco twita dust bin. Dust bin mu Gifaransa ni poubelle. Poubelle canke mu Kirundi ni ikintu dutamwo umwanda. Rero iyo bariko barakubura bakoresha a broom, umukubuzo, ibintu bakavyegeranya bakabicira kuri dust pan, hanyuma bagaca babikura kuri dust pan babisesa muri dust bin tuzoyibona ubutaha, niyo twita poubelle mu Gifaransa. Ngira birumvikana cane, uwo bafise ikibazo yokibaza, hama mubandanye mudukurikirana, mubandanye mubwira abandi porogaramu y'icongereza kugira ngo ntidutambe twirorera. Thanks a lot.